kuva ku igenekerezo rya 9 gushika rya 13 Rusama icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa Agathon Rwasa buruhuko yarimwo yaragendeye intara zimwe zimwe zo mu buraruko bw'u Burundi. Izo ni nka Ngozi, Kirundo na Muyinga kugira ngo yiyumvire abamutoye iryo bagona ndetse n'akababatiye. Urugendo rwiwe rero rukaba rwarisunze ahanini kugendera igisata c'indero, icamagara y'abantu no kuraba aho iterambere rigeze mu ntara n'ingene intara zimwe zimwe ziteza imbere. Nuinjira komple murambwiye pesa gatonya ngaha bitegeye neza. Musi wa mbere ngubwo rugendo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa Agathon Rwasa yari mu ntara ya Ngozi, akaba yabanje kubonana abarongoye abandi mu buzi butandukanye. Iyo ntara rero iratekanye kiretse inzoga zitemewe n'amategeko bita ikibarbe igisibije. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yabagiriye inama yuko abo bakora bene izo nzoga bofuma begeranya umutahe bagakora inzoga idasinzikaza amagara y'abantu. Abanyengozi rero bagasaba ko n'amategeko ahana bene abo bantu badandaza inzoga zitemewe n'amategeko ngo yosubirwamwo kuko ibihano bitegekanywa ngo kuri bo usanga ari nk'ubusa. Ikindi giteye isibe muri iyo ntara ya Ngozi ngo n'ubusuma bwo mu mazu no mu ndimo buterwa n'ubukene bwa bamwe bamwe. Abanyeshure baheba amashure kubera kuja kubaka kare, gutwara inda z'indaro no kuja kurondera ubuzima hakiri kare ku bahungu. Hariho n'ikibazo c'ubushomeri bigatuma n'abari mu ishure batitaha ivyigwa kuko babona abakuru babo atakazi bafise. Nyakubahwa Agathon Rwasa akaba yarabagiriye inama abahanura ko abakiri bato ngo boza bariga bishiramo ko ari bo bategerezwa kuzorondera ico bakora. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka avuye aho yaciye abandaniriza urugendo muri komine Busiga mu buyobozi bw'inyigisho bw'iyo komine, akaba yarakiriwe n'ubujejwe inyigisho muri iyo komine aho yamweretse ingorane bahura ngo nazo mu kazi ka misi yose. Izo nazo ngo nukubura ibikoresho ngo na cane ibitabo mu mashure shingiro. Amaze kubonana n'uwajejwe inyigisho mu iyo komine, umushingamateka Agathon Rwasa yaciye aronkeraho akanya ko guhimiriza abavyeyi bari baraho ko bategerezwa gutwara abana babo mu mashure kandi bakagerageza kuri bakundisha. Akaba yahejeje ubwo munsi agendera lycée Busiga. Abanyeshure rero bo kwiyo lycée akaba yaciye abasigira n'imipira 3 yo gukina. Igenekerezo rya 10 Rusama uwo mutegetsi yagendeye intara ya Muyinga, akaba yarakiriwe umupfasoni ayirongoye Manirabarusha Aline ari kumwe n'abashingamateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara. Mu nama yagiranye n'abarongoye abandi naho nyene hariho ikibazo c'urwaruka ruheba amashure ku mvo zitandukanye. Akarorero n'abanyeshuri barenga 2,000 bahevye ishure mu buyobozi bw'inyigisho mu gice ca kabiri gusa muri komine ya Muyinga. Ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho naho nyene hamwe n'ubukene bw'abigisha naho nyene kirahari. Nayo kuvyerekeye amahoro n'umutekano nta kibazo bafise muri iyo ntara. Muri rusangi nagaragaje kusa no gutanga ivyo niyumvira nk'ivyofasha mu bisata bitandukanye. Mushishikare kugira urukundo hagati yanyu, mushishikare kugira ubumwe hagati yanyu, imigambwe ntizubateranye. Ngaye Muyinga murabanya Muyinga hadutse ikiza ntigitoranya uwo mu mugambwe n'uwo mugamburiye. Izuba ryatse ntiritamwo kumisha imirima y'abariya ngo rireke iyabariye. Ingwara zadutse nuko nyene. Burya hari ikibahuza gisumba ibindi byose. Murabanya Muyinga. Hari ikiduhuza gisumba ibindi byose. Turabarundi. Ibisigaye byose ni ibintu bito cyane. Imigambwe irabaho igahera. Amadini araza akagenda.
ibi nabiriya biraza bikagenda mugabo imisozi uko twavutse tuyisanga iguma ari yayindi rero ntagire umuntu asamazwa n'ibitagira mvura dushira imbere ibifisa agaciro kuri twese ni igihugu ni intara ibindi byose ko abantu boja mu mugambwe kanaka kugira ngo biyumvire ingene botunganya iby'igihugu ivyo nibisanzwe n'abandi mu bundi mugambwe ikiba gikenewe nuko abantu bahiganisha ibyiyumviro ntibahiganishe igimba kandi murazi yuko inzigo ntacifasha ahandazi ko benshi muraja mu masengero cyane mu misigiti sinibaza ko ari pastori numwe sinibaza yuko hari shehe numwe arafata mikro akigisha urwango bose babigisha urukundo nimugire urukundo rero hagati yanyu ibindi byose bizoza nk'inyongera ko urukundo ruhari amahoro arakurikira amahoro ahari iterambere riba ryaje hanyuma duhagararira ubutungane tugerageze muri rwa rukundo nyene nta ushobora kurenganya uwundi muri rwa rukundo nta ushobora kudendereza uwundi muri rwa rukundo nta ushobora kunyaga ibyo wundi urukundo nico cyonyene cyo dufasha mu by'ukuri kuguma dutera intambwe tuje imbere ibisigaye byose byotuma dusubira inyuma ari kumwe n'abaserukira abene gihugu icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka baciye bagendera ibitaro vyo muri komine Giteranyi aho yasanze abarwayi bane basangira igitanda kimwe na cane aho bavurira abana batarakuza imyaka 5 akaba we yasavye abarongoye iyo ntara ko bogerageza kwagura ivyo bitaro ngo kuko bikenewe cane umushinga amateka wasa Agaton akaba yaciye agendera ubuyobozi bw'indero muri komine Muyinga no kuri lycée Rugari aho yasanze iryo shure ry'abapadiri bafise indimo ziteye igomwe ndetse n'ubworozi bwa kijambere bakaba borora inka n'ingurube na wa wundi aza gusuma muri alimentation agura umutobe w'inanasi wakorewe Dar es Salaam awunyoye wanditse ko wakorewe mu Rugari vyo munezera kumbure akagira nishaka ryo kuvatirika ngende ndabaho hantu mu Rugari ahashitse niho burana w'icyasi gahaterereye cyanye umugambi nawe yo kuyumvira ko yozorangurira hano mu Rugari ikindi nuko hariho ibibazo bitandukanye mugabo ni ibibazo bishobora kuronkera inyishu nkaba notera kamo abo shobora bose kugira ico bafashije kugira ngo bafashe biriya bitaro barafise ingorane z'amazi amazi bavoma bagura kwibido abantu baja kuvoma iyo bayavoma niho sinza hariho mugana ababwiye ni nk'ubu mworonka nk'amatangi manini amazi y'imvura basi yo mukayabika yosahiriza gatoyi kumbure ayo mugura amafaranga mukayagura ari uko ayo y'imvura abatahari ariko urumva amikoro yabo ni mato nkaba novuga nti rero ntera kamo abanyamuyinga muri rusange na cyane abegereye ivyo bitaro vya hariya imugano muri Giteranyi barabe ko bo kwiyungunganya baterere bugisorosoro igwiriye igiye nizera yuko bashobora kuronka uko bogura izo tanki zikaba zirasahiriza ni bitaro bikeneye kwagurwa uburyo bukenewe ibikorwa bikenewe umwe wese ashaka kugira uruhara abashaka gufyatura amatafari bo bafyatura bakayaterera abubatsi bagatanga amaboko abandi nabo bakagenda bakabahereza izo nyubakwa zikaguka abagwayi noneho bakoroherwa gusumba bari muri ivyo bitaro nkari no shure twabonye yuko barafise umugambi mwiza ukorora mugabo iyororero bafise ni rito uharuye uko abanyeshuri bangana kugira ngo iryo yororero ryose risahirize byasaba yuko ryaguka murumva uwo numutahe ugomba kwiyongerako aba bashobora kugira ico baterereye bubafasha nka leta yoraba nabonye barazi kurima yoraba ko yoborondera handi hantu irindi tongo ku buryo bashobora kwimbura ivyo bashobora kugaburira runo gwaruka ibisigaye navyo bagashira ku masoko
mu bibazo abamenyeshamakuru bamubajije ku vyerekeye urugendo rw'uyo munsi yishuye ko anezerejwe n'ingene abonye iryo shuri ryiyungunganya, akaboneraho n'akaryo ko gutera akamo ayandi mashure ko nyabuna ngo boza baragerageza kuza bararima ngo kandi bakorora, gutyo bigaca bituma na ya politike ngo yo gukuraho uburaro ku mashuri yisumbuye atoshirwa mu ngiro. N'abana iyo bari mu buraro bariga bikwiye kuko batagira ikibazo c'umuyaga nkuba. Abana n'abandi hariho ivyo wemera gutakaza. Rero abanyeshuri bose bagize ayo mahirwe yo kuba hamwe vyo koroha nubwo bumenyi murumva yuko vyogena neza gusumba. Kakanya ko kumugoroba muri biblioteke hehe umwana ataha muhira hariya bacamubwira ngo genda kuvoma ngo ugende uyu munsi niwe uteka, ako kanya ntakaronka. Vyofasha rero nk'icyo kintu gikoretse. Ikindi novuga nuko hano mu Rugari ndetse muri ntara ya Muyinga bavuze bati ikintu citwa fraud, ati barakigwanije gose barabona yuko kigeze habi kiri mu guhera. Nibaza rero yuko bobera karorero n'abandi no mu zindi ntara, kuko fraud abantu barayungukiramwo mugabo abahahombera nibo beshi, kuko igikorwa cyose umuntu akora agomba kugitangira taxe canke ikori. Umuntu rero abizanye kuri fraude akabidandaza n'ubundi mu buryo uri mu rufuri, abanyagihugu tuhagirira ingorane n'igihugu kikahahombera. Ivyo igihugu cyagomba gukoresha murumva yuko haba hariho agahazi. Rero novuga nti muri rusangi intara ya Muyinga hariho vyinshi yo kwigirwako, na rino shuri ryo mu Rugari hariho vyinshi ayandi mashuri yo kwiga kuriyo. Sabe rero kumbure abarundi mu mihinga itandukanye, amashure mu mihinga itandukanye bagira kigoro. Kera bahora bavuga bati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Abantu baze gusuma urusaku babone ahandi ingene babigenza kugira nabo bashitsi wabo bagende bahinyanyure, twese dushobore kuja ku rugero rumwe, mbese tunarenge aho abanyamuyinga bageze. Nibumva ingozi bareko barabegereza bazokumva ko bagomba kugira indi ntambwe imbere. Tugume duhiganwa tuja imbere, tudahiganwa duhezanyayo, nivyo byo kubakira Burundi. Ndabipfurize rero kugira amahoro, ndabipfurize gushishikara intambwe mwari mugezeko muyongerereze kugira ngo igihugu cacu ejo aho bukera kizobe kigeze ku yindi ntambuko. Bukeye bwaho igenekerezo rya 11 Rusama urugendo ijya rubandanirije muri Muyinga nyene, akaba yagendeye ubuyobozi bw'indero muri komine ya Mwakiro, akaba yaciye aja no kwishure ryigisha ivy'uburimyi Itabu Mwakiro. Iryo shure rikaba ngo rifise ikibazo co kutaronka aho abanyeshuri banonosorera ibyo baba bize, banarirya biga ivy'indimo. Cagera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka akaba yaciye ahanura ugwaruka ko rwo kwitaho ivyigwa kugira bategure kazoza. Mu mpanuro yabahaye ishimikije ijambo ry'Imana riri mu Bigalatiya igice ca 5 kuva ku karongo ka 16 gushika kuri 26, aho yabifuriza ko bogira ubugingo bwo muri mutima mweranda. Amaze gushikiriza urwo rwaruka imipira yo gukina, icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga amateka yaciye agendera ubuyobozi bw'inyigisho bwa komine Gasorwe. Mu nyuma yaho yaciye aja kuraba isoko rya kijambere rya Gasorwe abene gihugu ngo biyubakiye n'amaboko yabo. Hagendeye kandi ishure ryisumbuye rya Muyange, aho akaba ari muri komine Gashoho, naho nyene akaba yarabasigiye imipira yo gukina. Hanyuma yagiye no kwivuriro rya Muyange. Aho hose akaba yari kumwe abamwe mu bashinga amateka n'abatenguza amateka batowe muri yo ntara ya Muyinga. Uyu munsi twashoboye gushika muri komine Mwakiro, turabonana n'abajejwe indero muri yo komine, turashaka kugendera ishuri Itabu Mwakiro. Twaciye muri komine Gasorwe turagendera lycée communale ya Gasorwe. Ubu turi hano muri Gashoho aho twaciye kuri lycée Muyange
tukaba turi hano ku bitaro vya district Gashoho. Muri make ibibazo novuga ku kijanye n'amashuri. Muri rusangi ikibazo ca mbere nabonye gikomeye ni ikibazo c'abanyeshuri bata amashuri kumvo zitandukanye, mugabo atari imvo wovuga ngo zirashimitse koko. Nkafata yuko muri rusangi harakwiye guhimirizwa abavyeyi, guhimirizwa ugwaruka kugira ngo bumve yuko ishure niryo ritegura kazoza kugwaruka bw'u Burundi. Ibitaro aho twashoboye guca nejo twarabonye yuko mu bitaro bitandukanye hano mu ntara ya Muyinga, nibaza ko biri no mu zindi ntara, ibitaro usanga bidafise inyubakwa zihagije. Hano hantu turi twavyiboneye, aho ushobora gusanga kumbure igitanda kimwe kijyamye ko abagwayi 3-4 nko mu gisata cy'abana cyane cyane, ariko urumva yuko no mu bakuze naho nyene biba bikeneye yuko hagugwa. Nk'ibi bitaro vya district ya Gashoho ni bitaro bifasha abanyagihugu bava muri commune Gashoho, Gasorwe, Butihinda, Mbambe, Gitobe muri Kirundo, kumbure hashobora kuza n'abandi bavuye hirya. Ni bitaro biri hafi y'ibarabara rikuru, kandi murazi ko amabarabara yacu nayo keshi na keshi akunze kubamwo amasanganya. Urumva ni bitaro vyoshoboye gusahiriza, kuko nabo hirya ngaha muri Kiremba uva aha ku masanganzira uje Kiremba no kuva ku masanganzira uza hano niho hari hafi, nabo nyene vyo basahiriza. Ni bitaro vyari bikeneye ro kwagugwa, aronka terakamo aba bosha kugira ico baterera bose ngo bagerageze bafashe. Igenekerezo rya 12 Rusama naho cegira ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka yari mu ntara ya Kirundo, amaze kwakirwa n'abajejwe intara bari kumwe n'abashinga mateka n'abakenguza mateka batowe muri iyo ntara. Yaciye agira umubonano n'abarongoye ubuzi butandukanye burangurirwa muri iyo ntara. Mu byo bashikirije harimwo ikibazo giteye amakenga kuvyerekeye amashure y'imyuga azokwakira abana bazoba ngo bahejeje amashure shingiro. Icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga mateka akaba yababwiye ko abajejwe intwaro ngo bogikurikirana ngo kuburyo abo bana